Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu, mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Itohoza TV. Itohoza TV ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 10 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2025. Muri iyi minsi rero ibintu ntabwo byoroshye mu karere k'ibiyaga binini. Reka tunyuremo mu makuru arimo kuvugwa mu karere k'ibiyaga binini. Ubungubu intambara ya diplomasi irakomeye cyane hagati y'u Rwanda n'igihugu cya Kongo. Igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirimo gukora ibishoboka byose ngo kirebe yuko cyakomanyiriza igihugu cy'u Rwanda. Ubungubu mu muryango wa CEEAC, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi barahagurutse maze barashega bavuga yuko u Rwanda rutagomba kurongora uyu muryango, ndetse ko ibi bihugu nibiramuka byemeje ko u Rwanda rurongora umuryango wa CEEAC, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi ngo bagomba kwivana muri uyu muryango. Byarangiye rero abakuru b'ibihugu bari bitabiriye inama mu mujyi wa Malabo banzuye yuko u Rwanda rutagomba kurongora uyu muryango wa CEEAC nk'uko byari biteganijwe, kandi igihe cy'u Rwanda nicyo cyari kigezweho. Abakuru b'ibihugu banzuye yuko igihugu cya Guinea gikomeza kurongora uyu muryango. U Rwanda ruvuga yuko ibi byose byatewe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahagurutse igasizora ikagenda iharabika u Rwanda, ivuga yuko u Rwanda rwateje intambara mu buseruko bwa Kongo, ndetse ko igihugu nk'icyo cyavogereye ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kidakwiye guhabwa kurongora uyu muryango wa CEEAC. Ibyavuzwe na Kongo kandi byunzwemo n'igihugu cy'u Burundi. Burundi nabwo bwavuze yuko mu gihe u Rwanda rwaba rurongoye uyu muryango wa CEEAC butazitabira inama zizabera mu gihugu cy'u Rwanda. Ibintu rero byateje umwiryane no kutumvikana mu bakuru b'ibihugu bari bitabiriye iyi nama yabereye i Malabo, maze banzura yuko igihugu cya Guinea gikomeza kurongora uyu muryango, u Rwanda ntiruhabwe uburongozi bw'uyu muryango. Nyuma yaho abakuru b'ibihugu bya CEEAC banzuye yuko u Rwanda rutagomba kurongora uyu muryango, u Rwanda narwo rwahise rwivana muri uyu muryango wa CEEAC. Olivier Jean Patrick Nduhungirehe ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda. Avuga yuko uyu muryango wa CEEAC ufite imikorere mibi, ndetse akemeza yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi aribo bahagurutse bagashega bagaharabika igihugu cy'u Rwanda kugira ngo kitarongora uyu muryango. Kubera iyi mikorere u Rwanda ruvuga ko ari imikorere mibi kandi idahwitse, u Rwanda ngo rwivanye muri uyu muryango. Abigweza ibya politike barabona ko kuba u Rwanda rwivanye muri uyu muryango, ndetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba yabashije gukoresha imbaraga zayo za diplomasi, u Rwanda bakaruheza kurongora uyu muryango, ngo ni intsinzi ikomeye cyane ya kidiplomasi ku ruhande rwa Kongo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Madame Therese Kayikwamba wa Guinea, ndetse n'ubuyobozi bukuru bwa Kongo biravugwa yuko barimo kwishimira iyi ntsinzi, bavuga yuko babashije guhigika igihugu cy'u Rwanda, ndetse bakigarurira imitima y'abategetsi bo mu muryango wa CEEAC, bakabasha kubumvisha neza ko ibyifuzo bya Kongo n'u Burundi ari byo bigomba kubahirizwa.
abihweza ibya politike rero bakavuga yuko ku ruhande rwa Kongo iyi ngiyi yaba ari intsinzi ya kidiplomasi, mu gihe ku ruhande rw'u Rwanda ngo kuba rwivanye muri uyu muryango bigaragaza yuko diplomasi y'u Rwanda itakoze ibishoboka byose ngo ibashe kumvisha neza abakuru b'ibihugu bya EAC impamvu ibyo Kongo ivuga ari ibinyoma, ndetse ko Kongo yoyo ngo yaba yaranakoresheje imbaraga z'umurengera hakoreshejwe amamiliyoni y'amadolari y'amanyamerika. Hari amakuru avuga yuko Madame Therese Kayikwamba wa Guinea ndetse na Perezida Tshisekedi baba barakoresheje imbaraga z'amafaranga kugira ngo barobinge abakuru b'ibihugu bya EAC. Biravugwa kandi ko ibihugu nka Cameroon, ibihugu nka Angola ndetse n'ibihugu nka Guinea byose byaba byarashyizemo imbaraga mu gufasha Kongo kugira ngo uyu mwanzuro ufatwe. Kugeza ubu rero icuka cyakwega nkwege ndetse no kurebana y'ingwe bikomeje kwiyongera hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Kidemokarasi ya Kongo. Utwigoro twose twari tugamije kugarukana amahoro mu buseruko bwa Kongo biravugwa yuko turimo kugonga urukuta. Hari amakuru yizewe avuga yuko ibiganiro bya Doha muri Katari byaba byaramaze kugonga urukuta. Ibi biganiro intumwa za M23 zamaze kubivamo. Biravugwa yuko igihugu cya Katari ngo cyaba cyarabogamiye cyane ku ruhande rwa Repubulika ya Kidemokarasi ya Kongo. Ibi rero ngo byatumye intumwa za M23 ziva muri bino biganiro zigarukira muri Kongo. Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda, ubwo yaganiraga na televiziyo y'igihugu cy'u Rwanda, yaciye amarenga ko imyitwarire ya Repubulika ya Kidemokarasi ya Kongo nayo ishobora gukoma mu nkokora ibiganiro bya Washington. Muri iyi minsi ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo gutegura intambara, irimo kugura ibitwaro bikomeye ndetse irimo no kohereza abazalendo na FARDC ku rubuga rw'imirwano bagamije gukomeza intambara. Muri iyi minsi kandi Repubulika ya Kidemokarasi ya Kongo irimo kuzenguruka irya nino ku isi ivuga yuko ibihugu by'amakungu bikwiye gufatira u Rwanda ibihano. Kongo ivuga yuko u Rwanda ari rwo rwayiteye ndetse ko abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo. Ibi birego byose u Rwanda rwarabiteye utwatsi, ahubwo u Rwanda rukavuga ko iyi myitwarire ya Kongo ari imyitwarire igaragaza yuko ikibazo kidashobora gukemuka ndetse ko n'ibiganiro bya Washington bishobora gukubita igihwereye. Mu yandi makuru akomeye arimo kuvugwa mu karere k'ibiyaga binini, ni amatora yabaye mu gihugu cy'u Burundi. Ku igenekerezo rya 5 uku kwezi kwa 6 harabaye amatora y'abashingamateka ndetse n'abarongoye za komine mu gihugu cy'u Burundi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD baramaganye aya matora, bavuga yuko ari amatora yagaragayemo ubusuma mu buryo bukomeye. Abanyagihugu benshi baramaganye cyane inyifato y'umugambwe wa CNDD-FDD. Mu bice bitandukanye abanyagihugu bavuga yuko abapolisi n'imbonerakure baberekaga aho bagomba gutora, bakabategeka gutora ku gahato umugambwe wa CNDD-FDD. Umugambwe wa CNDD-FDD wowo uvuga yuko aya matora yabaye meza cyane ndetse ko CNDD-FDD yegukanye imyanya myinshi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi bakavuga yuko atamatora yabaye muri iki gihugu, ahubwo ko ibyabaye ari ikinamico. Agathon Rwasa atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, uyu nguyu yararongoye umugambwe wa CNL, ariko yaje kuwunyagwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Uyu nguyu yarankiwe kwiyamamaza mu runani Uburundi bwa bose. Agathon Rwasa yarakoranye ikiganiro n'abamenyesha makuru avuga yuko amatora yo mu Burundi ari ikinamico. Umugambwe wa CNDD-FDD wowo uvuga yuko uzarongora igihugu cy'u Burundi imyaka 500.
ndetse ngo iyo mihimbiri yose ishaka kurongora Uburundi igomba kurindira imyaka 500 n'iyindi 500 ngo nta kugugumwa igihugu carabavunnye. Iyi ni imvugo y'umugambwe wa CNDD-FDD aho imbonerakure, abategetsi bakomeye ndetse n'umukuru w'igihugu bose bavuga yuko igihugu cabavunnye atakugugumwa ndetse ko ntawe bagomba kukirekurira. Kuri ubu ngubu rero abanyagihugu baravuga yuko ibirimo kubera mu Burundi bigaragaza yuko CNDD-FDD ari intwaro y'igikenye. Bakavuga yuko atamatora bazasubiramo ndetse bakavuga yuko ari ukurangiza umugenzo, naho ubundi ngo CNDD-FDD yoyo iba yamaze kwiba amatora. Hari abanyagihugu batawe mu mvuto, abandi barakubitwa bazira yuko batatoye CNDD-FDD. Umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana yemeza neza ko abarenga 75 mu ntara ya Cibitoke bafunzwe bagirizwa gutora umugambwe wa Iprona. Mu ntara za Bubanza naho abantu barakubiswe bagirizwa ko banze gutora CNDD-FDD. Ibi byose rero bikagaragaza yuko amatora yabaye mu Burundi yabayemo igipfungu gikomeye cyane. Inshuti banywanyi bacu, muri kano kanya reka twerekeze mu buseruko bwa Repubulika ya Kidemokarasi ya Kongo. Amakuru arimo kutugeraho aremeza neza ko imirwano ikomeye irimo gusatira igisagara cya Uvira. Abasirikare benshi b'u Burundi kandi bafite intwaro zikomeye barimo kwiyongera muri Uvira. Amasoko yacu muri kariya gace aremeza neza ko abarwanyi ba M23 nabo bamaze iminsi barimo kwitegura urugamba rukomeye. Amakuru yose arimo kutugeraho aremeza yuko hari imirwano ikomeye cyane yabigiye kubera mu mujyi wa Uvira. Abarwanyi ba M23 bamaze iminsi barimo gutegura ibitero karahabutaka bigamije gucakira umujyi wa Uvira. Ubutegetsi bwa Gitega bumaze iminsi bwongera abasirikare muri kariya gace. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza yuko kuva ku igenekerezo rya mbere muri uku kwezi abasirikare barenga 1700 biyongereye mu gace ka Uvira bagiye kurinda uriya mujyi. Ubutegetsi bwa Gitega buvuga yuko mu gihe inyeshyamba za M23 zaba zigaruriye umujyi wa Uvira byashyira mu kaga gakomeye umujyi wa Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru rero akemeza yuko ubutegetsi bwa Gitega bugiye gukora ibishoboka byose ngo babuze M23 kwigarurira uyu mujyi. Aya makuru yose ndetse n'ayandi menshi arimo kuvugwa mu buseruko bwa Kongo turaza kuyagaruka ko mu makuru yacu ari imbere. Ndabararikira gukomeza kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza. Mwakoze kandi kubana nanjye muri kano kanya, mugire ishya n'ihirwe kandi muhahe muronke.